uyu ni sheri wawe. Ni sheri wanje uyu. Hallelujah. Amen. Umwana wawe yitwa nde? Uwambaye yitwa Niyomukiza Nadia. Wa kabiri yitwa Niyomuremyi Pacifique. Wa gatatu yitwa Kanyamuneza Edi. Ufise bangahe? Nifise 4. Ufise 4. Wa kabiri rero bari bagiye kumurungikira umusonga kuko ndabona bari bamuteje ubushuhe bwinshi ngo ashuhe cyane kandi agware. Imana irambwiye ngo kuba mwaje ngaha nta kintu na kimwe bagutwara. Mutaho ndakwibutse kwanza. Ubu ndabona mu maso hameze neza. Na impande y'amasengesho. Reka ndakubarira. Yaraje kuwa kabiri aza isura yabaye nk'intuzeya. Ugereranyije ubona yari yabaye nk'iki. Kiburumanga numwe yari yariwe n'inzuki. Aho ni habo. Wamenga yariwe n'inzuki. Yarabyimbye mu maso hose. Byari byaje gute? Ukuntu byaje hari ku munsi wa gatatu mu ijoro. Byaje nkasanga pesasa y'ijoro niyo byaje. Imvura iguye saa 4 numva bikubita ku mabati nibaza ngo n'urubura. Ndasohoka ndugwa ngiye kuraba nsangwa rubanda rubura. Nsubiye mu nzu numva umubiri wahindutse umengo n'intuzi ziri muri wo. Ndabwira uyu ati yamare je biranse ati byanse gute ati bya bintu byakubita ku mabati ibyo binyononye mu mubiri ntanumva umusonga kwatera uja mu jiye. Waciyuza isura yose yahengamye umenga inzuki zamuriye mu maso hose. Ndamubwira nti tugira dukubita imbwebwe turasenga wavuye hano isura yagororotse iriho nivo. Hallelujah. Imeze gute? Isura yahindutse. Imeze neza iri ku rutonde. Iri kuri yonivo imeze neza. Ariko mana yanje ariko ntawokomera Imana amashi ya repentance. Noneho rero bari babashavuriye uri umudame. Mana idufashe cyane gose. Wewe baragushitse. Baramaze kugutwara niza microphone. Byagenze gute? Biraza mu ijoro. Hari gihe ntamenye yondi, nsanga ndi ahantu ndi gukora. Ndi gukora nk'ahantu mu mwonga ndi kwandarima. Byuse mu gitondo nkasanga ndiko ndibwa amaboko. Nibindi biza nkabyibagira mugongo nkasanga sinaraho njyamye no bamvuye ahandi hantu. Ukava no ngaho waruryamye. Aba badayimoni tubakubite mu izina rya Yesu. Nawe bigenda gute? Je nijoro njyamye ari kintu caje kirankurako numva umenga turiko turasambana ncandiruka casanga navuze ngo hariye kicikirande kicakurira kurekura. Ariko turashobora kuvugishwa. Can I prophesy? Turi hano tange twamaze gutaha. Imana ya repentance ihagarika ubushobozi bwose bw'umwiza mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndiko ndabona wewe umaze imyaka irenga 5 uri mu mwonga. Baragushitse kera cyane gose. Ubuzima bw'uyu mukobwa wa Yesu buri mu mwonga. Imana irikirambwira ngo tumukureyo tumuzure bunyene. Banzo uhagarara ku ruhande turagusengera. Reka tubanze tuzure buno buzima bw'uyu. Uyu mwanya, uyu mudayimoni yaje mu ijoro aramutwara. Guhera uyu mwanya turategeka agaruke. Turira 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 gwino vayo umwonga vayo garuka nguyo umuriro turira 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 kubita 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 ndiko ndakibona satara bro ratepea shatokoya hari ikigabo ndiko ndabona imbere yiwe sigipfumo cyaramurongoye nico kiza kumutwara kikamukoresha kikamurimisha gikubite kubita kubita turira 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 uno muri repentance kirazira ntibishoboka turamurekama aragaruka garuka 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 mu izina
komera Imana amashi menshi cyane. We cyaraje kiragukorakora uvyumva. Yego amaca ndiruka utari mu ndoto cyagukora wumvise kiriko kiragukorakora mu. Jewe narisinziriye hama ndazanzuka ndi mu ndoto numva umenga nyene ikintu kiriko kirankwa ko ce ndiruka mu rupangu ndumva ko umenga ndiko ndiruka gaca nikangura nsanga nasuye kuryama. Aba n'abadayimoni, reka dukubita abadayimoni. Musengera abandi muze tumusengere hano. Mikrofone iri. Nawe vyagenze gute? Jewe naringamye mwinga gahera naringamye nzandota ndiko ndagwana. Sinavuza barose. Navuze hari ngigihe nisonzesha ngaja amafungo. Warose gute? Mwijoro numva bariko baraniga. Umuntu ariko arambwira ngo wirwa wifunga ngo nzokwereka. Reka tugusengere. Naho ransenga. Reka ndagufatire ntaco. Amaje naho ransenga. Ama numva umuntu ambwete ibihebe. Cyanda bihebe. Nawe vyagenze gute? Jewe naryamye. Hazi ikintu umenye n'umuhinda azanywesha ibintu umenye n'amaraso. Mwijoro. Wanyweye amaraso. Yego. Bakunywesheje amaraso. Uwejeje kuyanywa wumvise bimeze gute? Ibintu bibishe cyane. Kandi amengo ni igikecuru c'igihindi. Mu mubiri waciye wumva bimeze gute? Ntawe kujukumira mu mwanya. Ivyo bimaze igihe kingana gute bibaye? Haraheze nk'ukwezi. Imana iri hano ntago dushobora kuvuga ibintu Imana itatubariye. We are here. Kandi turi ngango duhindura ubusa duhomvya abadayimoni imigabo n'imigambi yabo. Wundi yabonye bamunywesha amaraso ninde muri mwebwe? Nawe? Sa? Nabonye muka data wacu aza kunyakisha pure amaze kuyinyaka mbona agiye kwiheza umukobwa wiwe. Izindi ndoto nkunda kugira akenshi yongyamye sinziriye nkunda kumva umuntu aje kunkorako nkabona arikira nyonka amabere maze kwikangura umutima wakaguma wiruka sisubana gusinzira. Ubona ariko arakonka amabere. This spirit ini mwemo mbi urazi igihe cyose uronse uri kuronsa waravyaye canke utaravyara, that's a very evil spirit. Iyo ni mwemo mbi y'abadayimoni birikira gutwara ubuzima. It takes life out of you. Ishobora kuguteza urupfu cyangwa igateza urupfu ibice bimwe na bimwe vyo mu mubiri wawe. Cyangwa ufise inda ushobora no kuriska kupfisha umwana ufise mu nda. Umuntu wese ashobora kurota ariko aronsa umwana yonsa n'ivyo bintu bitandukanye cyangwa se ubushobozi bw'umwijima butandukanye ukarota uri kuramwonsa muri ubwo buryo. Akenshi mwemo mbi y'urupfu zo kwica ibice bitandukanye vyo mu mubiri birakunda kubikorerako, kuko ije kurota iyo ndoto mbi ukumva ibimenyetso bigukurikiye byo gucika intege no kumva umenga ubuzima buriko burava muri wewe, baba bariko gutwara ibice n'inguvu zitandukanye zo mu buryo bw'umubiri wawe. We break these spirits in the mighty name of Jesus. Come out! Amaraso bamunywesheje, abapfumu bamunywesheje amaraso y'ibikoko, abamunywesheje amaraso y'ibitambo, toka ndayasohora, 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 ndayasohora. Turira, 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 turira. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, imbaraga z'Imana indoto mbi turazihindura ubusa. Ababanywesheje amaraso ivyaje kubakorakora, toka kimia achiria, murekure 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 mw'izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, ubuzima bushasha, ubugingo bushasha, toka kimia fayo nyarutse ubunyene, rekura ubuzima ngwino, toka ndamuhamagaye agaruke anyaruka ubunyene, va muri ico cumba, va muri iyo nzano hose bamuboheye, ndamukuyeyo 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 ndamukuyeyo. Ngwino 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 ngwino, ndamusohoye ndamusohoye ndamusohoye. Fire, turira 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 turira.